Yes, bakunzi b'u Rwanda TV1 turkwete igitondo ciza, igitondo c'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Tugusuhuza abadukurikirana n'abari hirya no hino mu karere ka Musanze, abadukurikirana bari mu ntara y'Uburasirazuba ndetse mu ntara y'Uburengerazuba, abadukurikirana bari mu mujyi wa Kigali, abo bose tuzi ko badukurikirana, tugira ati amahoro y'Imana nabane namwe. Kuri uyu wa mbere rero tugiye kugezaho amakuru y'imikino by'umwihariko tugiye kugezaho amakuru yaranze shampiyona zitandukanye hirya no hino muri wikendi. By'umwihariko tuza kwibanda muri shampiyona y'u Rwanda, tuza kuvuga ku mugabane w'Uburayi ndetse no kuri UEFA Champions League ku mugabane w'Uburayi ikaba yagarutse ejo ku munsi wa kabiri, ariho amakipe akomeje guhatana kugira ngo arebe uburyo agomba kuzabona cya gikombe c'amatwi manini, kugira ngo akomeze kwihesha ishema ndetse yahesha ishema n'ibihugu byabo ndetse n'abafana bayo. Tubete munyaboneka mudukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Uko twabibabwiye rero tugiye guhora mu makuru y'imikino yo mu gihugu cy'u Rwanda, aho ikipe zakomeje guhatana, aho ikipe yabangirije izindi ari Gasogi United yatsinze igitego kimwe AS Muhanga, ikipe ya Gorilla Football Club itsinda Bugesera ibitego 2-1, ikipe ya Magadi itsindwa na Musanze ibitego 2 nabwo ku busa, ikipe ya Police Football Club inganya na mukuru wa Victor Ray Sport, Rutsiro naje kungana ikipe ya PFC ku wa gatandatu. Ejo ku cyumweru habaye imikino itatu, aho ikipe ya Gicumbi Football Club yaje kungana ikipe ya Etincelle igitego kimwe kimwe, ikipe ya Marine iza gutsindwa n'ikipe ya Rayon Sports igitego kimwe ku busa, SKR itsindwa ibitego 3 ku busa n'ikipe ya Kivu Sport. Ku rutonde rwa shampiyona mu gihugu cy'u Rwanda rero uburyo amakipe yakomeje gukurikirana, ikipe ya PFC rwose ikomeje kuja ahabi muri shampiyona y'u Rwanda, ikaba ari ikipe itakomeje kwigaragaza neza, aha abafana rwose badakomeje kwishimira uburyo umutoza wabo ari gutoza ikipe yabo ya APRFC, ndetse ikipe nka Rayon Sports mu kibazo ikipe ya APRFC ikomeje kugenda isatira ikipe ya Police Football Club, aho ikipe ya Police isumbya ikipe ya Rayon Sports amanota 3 gusa, mu gihe ikipe rwose ya APRFC igeze ku mwanya wa 8 n'amanota 8. Ese amaherezo reza kugenda gute? Umutoza araza kwirukanwa cyangwa se baraza kwirukana abakinnyi? Ni ukubitega amaso tukareba, kuko twabibagiye rero ku rutonde rwa shampiyona ikipe ya mbere n'ikipe ya Police Football Club Rwanda afite amanota 16, ikipe ya kabiri n'ikipe ya Rayon Sports Football Club nayo ifite amanota 13, Gorilla FC ni ikipe ya gatatu ifite amanota 10, ikipe ya kane ni Mukura Victor ifite amanota 9 nayo, ikipe ya gatanu Kivu Sport ifite amanota 9 nayo, ikipe ya gatandatu ikipe ya Musanze ifite amanota 9 nayo, ikipe ya karindwi ni ikipe ya Gasogi ifite amanota 9 nayo, ikipe ya munani APRFC ifite amanota 8, ikipe ya 9 ni Gicumbi Football Club ifite amanota 8 nayo, ikipe ya 10 ni ikipe ya Marine Football Club ifite amanota 6, ikipe ya 11 ni ikipe ya Bugesera Football Club ifite amanota 6 nayo, ikipe ya 14 ni ikipe ya Magaju ifite amanota 4 nayo, ikipe ya 13 ni ikipe ya Etincelle ifite amanota nayo, ikipe ya 14 ni ikipe ya AS Muhanga ifite amanota 4 nayo, 15 ni AS Kigali ifite amanota 4 nayo, ikipe ya 16 nayo ya nyuma ni ikipe ya Rutsiro ifite amanota 2, ikipe ya Rutsiro akaba ariyo kipe yahanga ikipe ya PFC. Ikipe ya Rutsiro rwose igutsinda ikipe ya PFC Beauty, ngewe ntaho kuba ndi uwa nyuma ntago bikura kuba ikipe ya PFC rwose nta gutsinda rwose, ikipe ya PFC rwose ikaba ikomeje gusuzugurika mu shampiyona y'u Rwanda, ikaba ikomeje kuja ahabi mu makipe rwose yo mu Rwanda, kuko twabibabye rero ngo ku mugabane w'Uburayi imikino yarakomeje naho, aho ku wa gatandatu imikino yakomeje mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya Brighton yatsinze ibitego 3 ku busa Leeds, Burnley itsindwa na Arsenal ibitego 2 ku busa, ikipe ya Crystal Palace itsinda ibitego 2 ku busa Brentford, Fulham nayo itsinda ibitego 3 Wolves, Nottingham Forest inganya na Manchester United ibitego 2-2, Tottenham itsindwa igitego kimwe ku busa na Chelsea, Liverpool nayo itsinda ibitego 2 ku busa Aston Villa,
Mu gihugu cya Espagne naho imikino yarakomezaga, ikipe ya Villarreal yatsinze ibitego 4-0 Rayo Vallecano, Atletico Madrid nayo yatsinze ibitego 3-0 Sevilla, ikipe ya Real Sociedad nayo yatsinze ibitego 3-2 Athletic Club, Real Madrid iza kugira ibitego Valencia 4-0. Mu gihugu cy'Ubudage naho imikino yarakomeza, aho Bremen nayo yaje kubona igitego 1-1 na Eintracht Frankfurt, Mainz 0-5 itsinda igitego 1-1 na Hertha Bremen, ikipe RB Leipzig itsinda ibitego 3-1 ikipe ya Stuttgart, Empoli nayo itsindwa ibitego 4-0 na Borussia Mönchengladbach, Union Berlin inganya 0-0 na Freiburg, Bayern Munich itsinda ibitego 3-0 Bayern Leverkusen. Mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya Udinese yatsinda igitego 1-0 Atalanta, Napoli inganya 0-0 na Camone 19-07, Cremonese nayo itsindwa ibitego 2-1 na Juventus. Mu gihugu cy'Ubufaransa n'imikino yarakomezaga, ikipe ya Paris Saint-Germain yatsinze igitego 1-0 Nice, AS Monaco nayo itsindwa igitego 1-0 na Paris FC, Auxerre itsindwa igitego 1-1 na Marseille. Ku cyumweru naho imikino yarakomezaga ku itariki ya 2, ikipe ya West Ham United yatsinze ibitego 3-1 ikipe ya Newcastle, Manchester nayo itsinda ibitego 3-1 AS Bournemouth. Mu gihugu cya Espagne naho imikino yarakomezaga, Levante itsindwa na Celta Vigo ibitego 2-1, Deportivo Alaves nayo itsinda ibitego 2-1 Espanyol, Barcelona nayo itsinda Elche ibitego 3-1, Real Betis nayo itsinda ibitego 3-0 Maracha. Mu gihugu cy'Ubudage FC Cologne yatsinda ibitego 4-0 Hamburg CV, Wolfsburg itsindwa ibitego 3-2 na Hoffenheim. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Hellas Verona naho yatsinzwe ibitego 2-1 na Inter Domira, Fiorentina nayo itsinda Fiorentina ibitego 1-0, Torino nayo inganya na Pisa ibitego 2-2, Parma itsindwa ibitego 3-1 na Bologna, AC Milan itsinda igitego 1-0 AS Roma. Mu gihugu cy'Ubufaransa naho Rennes yakinnye Stamberg nayo Rennes itsinda ibitego 4-1, Lens itsinda ibitego 3 Lorient, Lille itsinda igitego 1-0 Angers, Nantes itsindwa ibitego 2-0 na Metz, Toulouse nayo inganya na Le Havre 0-0, Brest nayo inganya 0-0 na Lyon. Ni mu gihugu cy'Ubufaransa. Ku itariki ya 3 imikino yaza gukomeza mu gihugu cy'Ubwongereza nanone, aho Sunderland iraza kwakira ikipe ya Everton, akaba ari umukino uraba ku isaha ya 4. Mu gihugu cya Espagne naho imikino iraza gukomeza, aho ikipe ya Real Oviedo iraza gukina n'ikipe ya Osasuna ku isaha ya 4 nano. Mu gihugu cy'Ubutaliyani naho harakoze kuba imikino ikabaka kuri 2, aho Sassuolo iraza gukina na Genoa, Lazio na Cagliari nabyo bikazakina ku isaha 3:45, naho umukino wa Sassuolo na Genoa ukaba ku isaha ya 1:30, akaba ari imikino yo mu gihugu cy'Ubwongereza cy'Ubutaliyani ndetse no muri Espagne ndetse no mu Bwongereza gukomeza kuri uyu munsi. Uko twabibabwiye tukaba twanabibararikiye, imikino iraza gukomeza uyu munsi ejo kwa 2 muri UEFA Champions League. Ese amakipe yo muri UEFA Champions League akomeze kwatakana cyane, ekipe z'abakizenza ni iyihe? Aho muri stage Ligue Napoli ku isaha 1:45 izakira Eintracht Frankfurt, ikipe ya Prague na iraza kwakira ikipe ya Arsenal ku isaha 1:45, ikipe ya Atletico Madrid ikazaza kwakira ku isaha 4 ikipe ya Union Saint-Gilloise, ku isaha 4 nanone Bordeaux Gijón ikazaza kwakira ikipe ya AS Monaco, ku isaha 4 nanone ikipe ya Juventus na Sporting CP, ku isaha 4 nanone ikipe ya Liverpool ndetse n'ikipe ya Real Madrid. Akaba umukino uzaba ukomeye cyane hagati ya Liverpool ndetse n'ikipe ya Real Madrid, umukino karundura, umukino kabuhariwe, akaba ari umukino uzaba ukomeye cyane, nubwo hari n'indi mikino ikomeye cyane nk'umukino wa Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Bayern Munich ku isaha 4, akaba ari umukino wa Olympiacos na PSV Eindhoven nawo ukazaba ari umukino ukomeye ku isaha 4, kandi Tottenham Hotspur ikazakina na
FC Copenhagen nayo akaba ari imikino izaba iryoshye cyane rwose hagati yayo, akaba ari imikino ikomeye mu gihugu rwose cy'Ubwongereza rwose. Ikipe rwose zizaba ziri guhatana zikomeye zikeneye kugira ngo ziheshe ishema, aho mu gihugu cy'Ubwongereza rwose ikipe ya Liverpool ubu ngubu rwose yiteguye kugira ngo yakire ikipe rwose ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne. Akaba ari umukino utegerejwe cyane n'abantu benshi hirya no hino kugira ngo barebe uburyo amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza akomeje guhatana n'amakipe mu gihugu cya Espagne. Akaba ari amakipe y'amakeba, haba ikipe ya FC Barcelona akaba ari ikipe ikunda kuza mu Bwongereza, ndetse n'amakipe mu Bwongereza akunda kuja muri Espagne. Akaba ari amakipe ayoboye ku isi ya rurema nka Real Madrid champion wa Champions League rwose, akaba nayo ikomeje kugira ngo ikomeze kureba ukuntu irihesha ishema. Nshuti bakunze u Rwanda TV1 rero tukomeza kubashima tubati mukomeze kugira umunsi mwiza, kandi mudukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rikomeze kwaguka. Turabakunda cyane.